urucanco rwa korona rwagize mu isi nzima nuko rwaje gihutihuti, hanyuma abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi rushobora gutera. Hari ababivugira mu ntamatama canke bagatinya kubibwira bene gihugu, mugabo murakwiye kumenya ukuri. Ni nayo mpamvu iyo hageze ku izo ncanco zivugwa n'ibihugu canke zakirwa n'ibihugu, abakora izo ncanco basaba yuko ivyo bihugu biraza kubasinyira urupapuro rw'uko nihagira ingaruka mbi k'urwo rucanco batazoza kubaza abakoze izo ncanco. Ni nayo mpamvu kandi mwumva n'uzoza kwicandagisha wese mu gushaka kwiwe hariho urupapuro rwo kwiyemeza yuko yicandarije mu gushaka kwiwe, nihagira ikibazo nawe nyene azimenya. Niko twovyita, biragoye kugira ngo wimenye kuko niwagira ingorane nikizobuza ko umuryango ukuvuza, nikizobuza ko na leta ikora ivyo ishoboye. Mugabo mu gihe tutazi izo ngaruka mbi biragoye kugira ngo leta imenye n'ikiyoborwa n'ikiyotegekanye. Rero iyo umuntu ageramiwe, iyo umuntu asugerejwe, nivyo koko aragira ati mpuye n'umuyizi ndanywa, mpuye n'ibicuncu ndanywa, ikiza kungiza birahurira mu nda ndabikomeye nka mitende. Niko twovuga urwo rucanco rwaje. Mugabo turafise umugambi wa leta watumye bigaragara yuko mu gihugu cacu twawukurikije ukatugirira akamaro gusumbya. Ni wa mugambi wa ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Ivyo rero nukugira ngo dutahure neza, turazi ko urupfu n'imvano bijana, ntihabe bazanya bitana ba mwana, none leta ntiyatubwiye ngo ntitwamenye ivyo arivyo. Ivyo nuko vyifashe, uzogenda ntawe twobuza kwicandagisha, uburenganzira bwiwe bwo kumva yuko yokwicandagisha kugira ngo yirinde. Mugabo ikindi twovuga ko urucanco nuko ari candagishije bagarutse bakagwara n'ubuhera bagahwera. Ni nayo mpamvu rero tuba tuti nitwofata ubwo buhinga twumva tudatahura neza, n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tumushire imbere y'umugambi wa leta twabonye dufitiye akamaro.